oya ibi bintu je ndavyasi kandi n'ukuri mumfashe tuvyiyamirize mu izina rya Yesu, kumbura Imana izotugirira ubuntu. Erega Yesu no gukiza umuntu yaramubaza ngo ufise iki? Ndabasavye ntihagire umuntu azosaba gutaha bivanye n'indya canke kugwara, nitwivuze nitwaja mu bitaro leta izodukuzayo. Yakubaza ufise iki? Kumbure n'umushefu wacu Mugisha yoruhuka, harya nta numwe ataha bishaka. Mahoro neza, mahoro cane bakundwa b'Imana, abamama dusangiye umuryango wa Arabia Saudite, ndongeye kubaramutsa cane ndabipfuriza igitondo ciza, bamaze kuvyuka n'abataravyuka twizere ko mumeze neza mwaraye amahoro, Umwami Yesu nahabwe icubahiro cane. Hama iki gitondo nzinduwe no gushima Imana yaduhaye umuntu yitwa Daniel Mugisha, ikamuduha nk'ingabire, kandi nzinduwe no gushima Imana ku muntu yitwa Joel ari ngaha muri Arabia Saudite aserukira ambasade y'igihugu c'Uburundi. Iri joro kuva saa 9 nariko ndaraba amavideo y'abantu batashe bagataha bagwaye baremvye barase kuvuzwa, ariko numva agahinda mu mutima, nico gitumye nzinduka kwandika ino audio. Numva agahinda mu mutima ndavuga ati none ni igiki gituma tuva mu Burundi tugurishije ivyacu kugira ngo umuntu aje gusova umuryango, yagera muri ibi bihugu agaca agwara. Umutima umwe urambwira ati ubwo ntiryo bari ifuhe ry'abadayimoni rigomba ko dusubira muri ca kiyede no kwikorera igiseke no gusubira gukorera 60,000. Ego abakozi ba leta barabizi. Ndavuga ati none hokorwa iki? Ca ndiyumvira ati jewe aho bukera ndahamagara abantu b'abakambwe, tuvuze abakambwe ni babandi Arabia Saudite bayimazemwo imyaka myinshi, tugomba batugire inama nk'abantu bashasha, kuko abo bantu ndabubaha, kuko barafise ico bazi kuturusha, vyokunda ko batugira inama agahinda k'imitima yacu canke agahinda k'imiryango twasize mu Burundi twebwe abantu bashasha kakagabanuka, kuko haranditse ngo ukunda ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwubwanka kubwa mugenzi we azoburonka. Turashimiye umushefu Daniel Mugisha ukuntu aheba itiro akarara ataryamye ntarye, agaheba akazi kiwe mugabo akatwitaho, Imana ibimuharureko nk'ukugororoka. Jewe rero nagize agahinda mu mutima, umutwe uca untwara ukuntu je nigeze kugwara afise amezi 4 ngaha mw'iyi nzu, ngwara ukuboko kwarizanye kukanja nk'intozi kuravyimba ngaha mu gakonjo, ndaterereza amasengesho nanje ndasenga ariko bikanka, burya incesi z'imbwa ngo ziri mu binono. Hama nkama mbwira mabuja ntware kwa muganga, kandi yarumva ko ndara ndaboroga, nkama mbwira mabuja ntware kwa muganga akirengagiza, agira ndungikire amahera y'ukwezi kwa 4, ndamubwira ati ntuyarungike, nshaka ubanze untware kwa muganga nivuze. Aca arambaza ngo kubera iki? Ntubona ko ngwaye none noneho ukuboko kuvyimvye? Maze indwi 2 ndabikubwira, ariko nabonye umengo ino ibitaro vyaho birazimvye, ntwara kwa muganga nivuze. Burya amaze kumva ko ngomba nivuze mu mahera yanje, yaciye ambwira ati okay, ni baba yavyuka ndagutwara, turagutwara turi 2. Mvuga ati nta ngorane, nari nzi ko ya mahera yanje ariyo baza kuriha. Dushitse imbere y'umudogiteri arababwira ati reka tumuhe imiti, nimwabona hagumye havyimba na pomade muze muramusiga, mubonye hagumye havyimba hakaguma hamurya muzoce mugarukana tumwopere. Imana ni nziza, Imana iradukunda, niyo mpamvu nashaka abakambwe muze ngaha. Abakambwe n'abantu baciye ubwenge cane muze kutugira inama.
umuntu amaze kuja kuri farumasi akabona paracetamol amahera igurwa, akabona amoxy ayigurwa, akabona na karya gati k'ububabare ayo kagurwa karya k'uburuhe bakita gute mbega antibiotique ayo igurwa, akabona umuti w'uwo malaria ayo igurwa, mubitwandikire muri commentaire. Nashaka ngira inama rero abantu bashasha na jewe ubwanje ndimwo ko tutoza dukangwa n'uku kuntu turwara ntituvuzwe, ahubwo tugure uburyo tubugwiza, kuko iminsi ari mibi, tugendane ubwenge kugira ngo turabe ukuntu twoba muri ibi bihugu, kuko twaratabaje kenshi, nivyo Joel na Mugisha bakahaba tukabona ubutabazi bagasubizwa mu Burundi, ariko nubwo basubizwa mu Burundi basubira kwivuza. Rero nashaka ndabasaba, nimba wumvise urwaye mubwire mabuja ati ntwara kwa muganga ndagwaye, ryama ubonye vyase ko akuvuza mubwire ati mabuja fata umushahara wanje uhogite uje kwa muganga wivuze. None gahema abakozi ba leta muze ngaha nidukorera ibihumbi 60, 90, ubwiriwe ubuntu si 150. None ivyo 150 umwana ntumuvuzamo, wowe ntiwivuza, inzu ntuyiriha, none kubera iki satani azana igitambara akadufuka ku maso ku buryo bwaho vyanka ko dukanura tukaza guhonya amahera y'umuryango, tukaza turondera ubuzima, ariko ingwara umutwe canke umugongo bigatuma dusubira mu Burundi. Mumbabarire numva ntuntuye, ndiko ndaraba abantu bamaze gutaha, numva agahinda mu mutima, ndavuga ati kubera iki dukorera 900, 800, vy'ukuri ni make cane. Ndabasavye nshimitse abakambwe muturonderere amafagitire y'ivyo binini ndiko ndavuga, kumbure n'ivyanka tukivuza bikanka bazodushira mu bitaro, sivyo? Uzoba uzi iti jewe hariyo ukwezi kumwe canke bagiye barampemba 800 ndungika 100, ndungika 700, 100 ndaribika, canke bagiye barampemba 900 ndungika 800, 100 ndaribika. Nivyanka ko turonkayo mu bitaro tuzotabaza igihugu c'Uburundi kizoza kudufunguza. Mugabo tureke gutaha tudakoze, aka gasuzuguro ko gutaha tudakoze twaraje gukorera amahera n'agace. Oya, ibi bintu je ndavyase, kandi n'ukuri mumfashe tuvyiyamirize mw'izina rya Yesu, kumbura Imana izotugirira ubuntu. Erega Yesu no gukiza umuntu yaramubaza ngo ufise iki? Yakubaza ufise iki? Kumbure n'umushefu wacu Mugisha yoruhuka, nawe yozoza aradutabariza avuga ati hariho umurundi kazi yarivuje vyarase, yarabuze intererano, nimurebe mumuterere ave mu bitaro yivurijemo atahe, canke aje kwivuriza mu gihugu c'Uburundi, hariya vyarase. Mfise utuntu dutatu mvuga. Hariho akandi kantu kajejwe umushahara, ivyo navyo tubituma hehe? Mu gihugu c'Uburundi. Turasavye nyakubahwa umuvyeyi wacu nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi, turamusavye nukuri bave mu gacerere badutabare. Jewe hari igihe tugwara kubera uburuhe, je ryari naramubwiye mabuja ndamubaza ati none mabuja wewe umbwira ko umu Bangladesh wamuhemba 1,800, ariko jewe ukampa 900, ubona muri benshi abana 6 na wewe be na baba n'inzu igeretse gatatu ivyumba 24, nukuri ayo mahera ni make. Ijambo yambwiye ati Riziki, si jewe ndayaguha, leta niyo yabapataniye, leta yiwanyu. Nukuri
nabo batwongereza agashahara turabimusabye turasabye dushimitse kuko ingorane duhura na zino ni nyinshi urumva ko no kwivuza birimwo ubu turagwara ntituvuzwa ntitugaburirwa hari igihe bisabwa ko witumira ku gakate mu mahera y'iwawe kugira ngo ube urakora kubera habeshi twadandaza irengarenga abandi tukikorera igiseke ca zavoka abandi tugakorera leta tukabona ibihumbi 60 ntushobora kubirasiyonamwo umwana tukabona n'ukuri aho ndiko ndavuga ishahera h'Imana ukabona ibihumbi 60 ntushobora kubirasiyonamwo umwana ntushobora kubirihamwo inzu ntushobora kwivuzamwo umwana basi turabasavye mudufashe n'ukuri nk'abavyeyi n'ukuri mutera kamo Arabiya idukwiriza agashahara hama ibisigaye tuzobimenyana n'Imana yacu. Ikindi kigira gatatu turasavye leta y'u Burundi n'amashirahamwe aturungika mwiyumvire ku babare tugira twe dusiga abana mu Burundi dusiga abagabo dusiga imiryango mudufashe ku kintu kijanye na telefone mudufashe ku kintu kijanye na telefone buriya utagira telefone ubura umupfu ego nk'ubu je bariyarangije ngo bayinyake mugabo basanga nanje ndi intare muri bo kuko aba bantu baye intare murabana kuko bacabona ko ari intare zibiri rero ziri mu ishamba rimwe ziramenya ati ijya n'intare nanje ndi intare zishobora kuyikanga ariko hariho abandi batari intare bari ntama basi nimufashe izo ntama basi izi ntama zireke gutaha zizira ubusa izi ntama zireke guhohoterwa zizira telefone nabo bafise abana nimubavugire basi bavugire ati umurundi kazategerezwa kuza ku kazi afise telefone ubona ko atazotunga telefone nta mukozi tuguha. Ikindi kigira kane naravuze bitatu ariko sanze bigwiriye mu mbabarire Lizi kigeza ngaho utaravuga ikigira kane ngoma manze kwanza ndakwibutse yuko Saudi Arabia canke aba boss mukora muri Arabia sibo batuma mudatunga amatelefone. Ikintu cyo kudatunga amatelefone ni ikintu cazanywe n'amaofisi yo mu Burundi kizananye muri bamwe bahora ngaho muri Arabia bamwe ba Meritus batwara Mega Meritus kwanza umwe atwara Mega twarakoranye n'ikiganiro wumva bihagaze ko cyane gose ngo barundi kazi ngo batunge telefone ngo muri Arabia nigiye yasohoye ikiganiro abantu bakamwiyamiriza mwe muri Arabia mukamwiyamiriza Arabia Saudite aba boss banyu sibo bashaka ko mudatunga amatelefone kuko bo gutunga amatelefone ntaco bibabwiye ariko bajye basinga ko mutunga amatelefone ngo kubera ngo bafasha gutoroka. Ikitangaje rero ni uruhombo jembo n'abagira ubu ahubwo mutoroka ku bwishi abandi bagataha ku bwishi kubera ko bagize ingorane ntibatabaze kuko ata telefone bafise bikabaviramo kuremba bakamera nabi canke kubana nabi n'abakoresha. Ikindi nacyo n'abakoresha kubera babona ko mudafise amatelefone bituma basuzugura bafata nabi bikava mu mubano mubi bikazorangira ugeze kuri ofisi mu buryo ubu canke buriya. Uru rero niko ruhombo ofise ironka gusumba aho babwira ati umviriza uzogira akabazo wese tabaza kuko nabo sabonye uvuze telefone yogira n'ubwo bataraza gutelefona none umuntu azi ko ata telefone ufise azi ko atavuze gutelefona utabaza acabona yuko nyene wewe uri umuntu nyene atacamaze ivyo kugira vyose ntuvise aho zitwara. Rero Saudi Arabia abakoresha sibo batuma mudatunga amatelefone. Itegeko ryo dutunga amatelefone ryavuye muri office wanashaka Karine niwe yarungise video aba boss baciye muri office bose bacabaye ku mukozi ngo raba ngo bavuze ko tuzoguha ngo telefone ngo kabiri mu ndwi ukandi ngo kubwizo kubikwa mu cyumba kwa boss. Hari nabiyumvikanira n'aba boss babo wanashaka bakabaha amatelefone kandi ije video ya Karine ntibayiha umwanya. Byumvikana ko rero aba barabusi bo babi kubijanye na telefone nimbi kubabaha abakozi baba bashaka ko mubaho mu buretwa mufunzwe nk'abari mu gasho mutagira kivugira mutagira gitabara
motife ngo ntimuze mutoroke, ndasubira nkavuga ati none ntimutoroka ubu, mbere mutoroka mubabaye cyane rwose ntimunagaruka, kubera ko baragomba babipime ibi bashizeho byo kubabuza gutunga amatelefone, babahe freedom muzitunge, babishyire mu mategeko yabo baha abakozi, urabe yuko abantu batoroka batazogabanuka. Jewe ndahamye yuko umuntu atorotse nta kintu aba yungutse gusumba uri muri kontra, ibi ndabizi ndabizi kuko ndamaze kubiharura, ariko umerewe nabi nanjye ndashaka guhanura ati toroka, naje ndamaze kubikora namanda nabikora abanashaka muri abantu abarize, kandi ndazi ko tari byiza kuko amafaranga uzoronkayo ntasumba yukorera muri kontra bivanye n'uruhombo jewe nzi. Mugabo none umerewe nabi atayandi mahitamo, nanjye ntabwo ati niwigire nta kundi, ntupfe ntugwe ngaho, hari igihe nta sida hamba, hari igihe uzosanga uramaze n'iminsi 2. Mugabo ufise telefone wetesha baraguha ivyo kurya, nimba utabifise naho uratabaza kuri office cyangwa ukantelefona tukavugana na boss wawe. None udafise telefone tuzobimenya gute? Amezi 8 arahera abantu badahembwe, 8 agahera umuntu adahembwe, umwaka umuntu agaheruka agenda muri Saudiya akazorinda ava adahembwe. Reka ndabareke abanza bandanye udada yangu, mwene wanyu, umwana wanyu, mushiki wanyu, abandanye tanga ubutumwa kibure abantu bariko baradukurikira. Ikintu kimbabaza, iyi video ntimuyiraba, muraza ngaha kuri mu gacaka ngo twarabonye video akaba iminota 2 agaca agenda kuraba TikTok uhakura iki? Ni impanuro uza kuhasanga. Ubu nimba waravye iminota 2 ya mbere muri audio nashize ko ngaha, aha jewe navugiye hagati ntavyo wumvise, ntacyo bikumariye, ariko ejo uza wumva uri kurabaza ibintu twavuze. Tubagira inama ati ufise ingorane muri kontra yitware mwuko, kuko utamwumviriza audio ngo yimare canke video ngo yimare ntushobora kumenya ibyo twabahanuye. Zamura fata umwanya please mumare video mumvirize, kuko ntushobora kumviriza gatoya. Samakuru bavuga incamake y'amakuru baza kubashikiriza ngo uvuge ngo twamaze kumva ngo incamake y'ivyo mugomba kutubwira. Oya, zamura video please, muyihanahana birafasha gose, nta yindi nyungu twe tubishaka mu atari ko mwumva ubutumwa tuba tubashikiriza. So money talk. Ikindi kigira kane, mwaba mama mwe turi Saudiya, aba bantu baratinya amategeko, aje kugufata ngo agukubite n'umubosi wawe, twavuze mu bosi mabuja we mwohangana, sivyo? Mubwire ati asifa baba, mubwire ati mbabarira baba, uce wikubita mu ishakoshi uzana ibipapuro, uce umubwira ati shufi hada, uce umubwira ati raba ngaha haranditswe ko wantuye mu Burundi kugira unkubite, naho uzoba utazi gusoma uzomukange ko biri ku mpapuro vyose ubizi. Azoca atinya. Je narabibwiye umubosi ico gihe mabuja yaraje nkubita navuga ati yo noca ndakunigayo, ati wihenze honyene gatoyi gusa, twa Barundi ntidukubitwa. Ko nayi narumvise ko agukubise irya mbere urinde usaza muri iyo nza gukubita, ndavuga ati nukuri kw'Imana, none mpima ibiro 30 aca nkubita bije ko n'inkoni ziwe nzoshobora kubyikorera icyo nkora n'akazi keke? Oya nukuri kw'Imana naciye navuga ati jewe nca ndaguta mu izibara. Aha rero mpima binga 30 nawe apima ijana. Aca hamagara umugabo aje acaza yakanuye amaso ko ntibakanura, naciye nikubita mu ishakoshi ndamuzana urupapuro ati raba wanguze kuri office kugira uze kunkubita, muze gufita jewe. Barabahenze mu Burundi ntidukubitwa. Nushaka ko ndagukorera akazi mitike ntahe, ntuntware kuri office, namubwiye ntuntware kuri office mitike ntahe. Mu boss acarakangarara gusa ati ntuntwara kuri office ntahana, ubu twe turafise imiryango, turafise abagabo, twere ntitwaje gukubita igwino, turabasabye mwabakenyezi mwereka amategeko. Leta y'u Burundi nidufashe nukuri idushirireho itegeko rihamye, itegeko ryemeza ko umukozi ari umukozi aje gukora akazi, ibirenze byari urusaku natwe tuzokirija. Nukuri birateye agahinda, ubu benshi buca basohorwa mu mazu, ubu benshi buca birukanwa kuko baje bafashe amadeni kugira ngo burire indege baje kurondera ubuzima. Nimudutabare basha abakambwe ndabingenze.
mudufashe fagitire basi je ndayandike ku rupapuro je ryari naragwaye ngo ari umugongo ntivyakunda ko mvyuka hari araheze nk'indwi zibiri canke zitatu karibu kwezi ndamubwira anzanire umuti wita diclofenac kuburuhe haramwandikiye boss ko je mawe aramarusha ati ukeneye ikintu andikira boss ongera unyandikire uzotangira kubona nawe azokizana sivyo hama ndamubwira ati asifaje kwantangura gusaba imbabazi hama nkaca namubwira anatabana bukra mafi shuguru anambaza ngo shuno taba niba tahura ko tugwara twebwe ambaza ngo kubera ikugwaye ndamubwira baba natabane ana yebidi diclofenac ngo mafi furusi ziyada furusi ziyada none jewe ubuzima bwanje bungana nayo mahera yawe namubwiye ati nta mafi mushikira namubwiye baba mafi mushikira kuri audio baba mafi mushikira jibi diclofenac ana fi furusi shanta namubwiye nzanire ndafise amahera ngaha namubwira ngo la ngo farmasi mafi diclofenac kurazima mustashfa okay tari ana ruwese wasaba mustashfa ana tabana he ndagwaye cane ingu ntore tugende kuri kwa muganga ndirihira hewe bamaze kumva iryo yaciye aza bizanye ubupaki bubiri nukuri bantu b'Imana ndabinginze hari igihe usanga ugwaye n'ingwara itonatwara n'amafaranga 50 amahera 50 yonyene utosanga biyatwara naho bataradukorera teve nukuri ndabasavye mwabakambwe ndazi ko mudukunda bashasha nama ndabibona muri commentaire ko mudukunda nama ndavyumva ukuntu mutugira inama ukuntu twokwifata nama ndababona ukuntu muturangira ibintu bikura uburozi n'ivyo tuma tuvyirinda ndabinginze rero mudukorere devi y'imiti umuntu yoba amaje kuja kuri farmasi kugira ngo turabe ko izi ngorane zohagarara natwe tukarondera ubuzima nk'abandi kuko harya nta numwe ataha bishaka kandi umubiri wacu urubwoba kumbura Imana izokorera muri uwo muti uguze mu kwezi ucugendera imyaka n'imyaka hama tubanze tuyabaceko hama leta y'Uburundi dufashe natwe kubafagitira kuko irumva ko ibintu vyose natwe tuzoza base twimenya ndabasavye ntihagire umuntu azosaba gutaha bivanye n'indya canke kugwara nitwivuze nitwaja mu bitaro leta izodukuzayo tuzoyisaba ubufasha ubundi yarabikoze iraducira akanza abakenyezi tuja kurondera mwarahezagiwe rero mugire ibihe vyiza